Amahoro abantu mwese mukurikiranye kino kiganiro. Uyu munsi tugira twongere tuvugane, murazi yuko intumbero yacu ari ukunganira, gufashanya ku vy'ingo n'imiryango. Abubakanye bobana gute? Womenye iki ko mwubakanye co gufasha canke cofasha n'abandi? Ibi mvuga n'amaconstat n'ubushakashatsi ngira, ariko kandi ico ngusaba ni ukugira commentaire, ni ukuvuga ukandika iciyumviro cawe, hanyuma ugakanda harya kuri like, usanga hari urutoki rugize ntya, ugaca ukandaho, ni ukuvuga urayishimye, hanyuma kandi ukanayisangiza n'abandi. Uraza kubona n'ahantu hari inzogera handitse s'abonner canke subscribe, uce ufyondaho, haca haza akantu kameze nk'agakengeri, donc inzogera, uca umenya yuko vyakunze. Ni ukuvuga video zose zizoza zica kuri uno murongo uzoza uzironka, kuko ni umurongo wacu kugira tugire ingo nziza. Rero uyu munsi nashaka tuvugane kuri iki kintu, itandukaniro zishika nka zitatu: umugore ku mugabo canke umugabo ku mugore. Itandukaniro dufitaniye na cane cane dufatiye ku kintu c'imibonano mpuzabitsina, kuko ico naco kigize urugo. Igihe c'imibonano mpuzabitsina, umugore atandukanye n'umugabo. Umugabo we asanzwe umunezero wiwe wa mbere ufatiye ku mibonano mpuzabitsina, ariko umugore umunezero wiwe wa mbere ni ukubwirwa utujambo twiza no guhabwa udukado, kuko umugore nawe yoba yambaye agashati nkaka ukamuzanira kandi urabona ukurere karimwo, ukazana nk'akavere canke ka bleu, aca akubwira ati yo naka nari ndagakeneye. Niko abagore tumeze akenshi. Iyo afise akarato kera ukamuzanira nka karya nyene ka jaune, avuga ati yo nari ndagakeneye. Ahubwo umugore akunda guhabwa no kubwirwa amajambo meza cyane, niwo munezero wiwe wa mbere. Uri ku kazi ukamutelefona avuga ati yo. Rero umugabo umunezero we wa mbere ni imibonano mpuzabitsina. Kandi itandukaniro rero rya mbere nashaka kuvuga, muri iki gihe c'imibonano mpuzabitsina, umugore ashavuye agize ikintu na gito kimukoma, mukavana nko muri salo, umwe wese asa nk'ubabaye, menya neza yuko n'ibindi vyose aca ashaka kuvyica, nk'abashaka n'umukakaza. Ariko nibaza yuko badamu bagenzi banje, iyo si ikintu ciza, twogerageza tukubaha urugo. Hanyuma umugabo wewe naho yoba ashavuye, mukaba muri ahandi, arashobora kwikangura facilement, vyoroshe, atangorane, kandi bikagenda neza kuri we. Ufatiye ku guheza, umugore aheza umugore aheza atevye, ariko umugabo wewe ni nk'aka kanya aca aheza. Izo ni caractère zitandukanye ku mibonano mpuzabitsina, ku mugore no ku mugabo. Umugore arateba pe, kandi kugira bishake urumva bisaba amajambo menshi meza, bishaka utuntu twiza. Ariko umupapa normal arashitse, aca afungura, agaca aheza, agaca yikarabira,
rero mw'abapapa rero mutegerezwa kumenya ingene abamama bameze, abadamu mwubakanye ukuntu bameze. Abadamu ntibaheza n'ingoga. Ushobora kuba ubanye n'umuntu atavyo yigeze akubwira, ariko reka ndabikubwire ubimenye. Ubimenye kuko ni vyiza ko tumenyana, ukamenya uwo mwubakanye ukuntu ateye, ukuntu ameze. Ni ukuvuga aheza atevye. Rero aheza atevye, wewe wahejeje, nta bintu vyo kwihuta. Tenyenya, usubire ugire apeti, hanyuma umuhaze. Ivyo navyo vyoba vyiza, vyoba vyiza. Ikindi kintu twavugana nico nyene twariko turavuga ati umugore akunda n'ubu ndabivuge gutega basha, umugore afise umunezero biroroshe gufungura, afungurana akayabagu afise umunezero. Uwo munezero nawo uva hahandi twavuze, kubwirwa amajambo meza, guhabwa utuntu, udukado. Ni vyiza. Kado ntiba nini, ntiba nini, bivana gusa n'ingene uvyiyumviriye wa mupapa we, uzoratanga amakado kugira wironkere indya ziryoshe. Hanyuma umupapa wewe naho atoba anezerewe, ico gikorwa ntibisaba kwiyumvira cane. Kandi mu bintu namenye yuko buri minota itatu, iminota 3 canke 10, ubwenge bw'umugabo haracamo ikintu c'imibonano mpuzabitsina. Naho yoba ari ku kazi, naho yoba ari mu bikorwa, akanya aronse entre mu minota 3 na 10, ico kintu kiraca mu bwenge bwiwe. Nico gituma ndabinginge mwaba mama naho muzoba mwashavuye, mumenye yuko abapapa ubwabo naho baba bashavuye, iyo si ingorane. Muhe ikiyiko afungure, muhe izo ndya azijyane akayabagu, muhaye amazi ayakarabe, bimugwe neza. Rero ndabashimiye, nashatse gufata iminota mikeyi nk'itanu, ariko sanze ntarengeje, nta kundi. Ariko Umwami Yesu abahezagire, nk'uko Imana yatubwiye ati nimusenge muzohabwa, musabe muzohabwa. Reka dusenge Imana, tuyisabe ingo nziza. Niba hari umumama ashavuye atatanga isahani y'indya, uyu munsi bihinduke, Imana imuhindurire, yumve amahoro mu gutanga iyo sahani, kandi ishavu turitsinde, tuze turariheza vuba, rize riraduheramo vuba, kuko n'ubundi. Mwami wacu Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye kuko uri mwiza. Tugushimiye ku rukundo rwawe rutangaje udukunda, tugushimiye kuko twitayeho, utwitaho ijoro n'umurango, kandi ugakunda n'abubakanye. Mana, ndagushimiye ku rugo wampaye, ndagushimiye ku ngoma na washize mu isi, abamama n'abapapa nubahezagire. Kandi Data wera, uduhe kumenya uburyo dutandukanye, bikunde turerane, bikunde tubane mu mahoro. Uyu mupapa abane neza n'uyu mufasha wiwe, n'umudamu abane neza n'umugabo wiwe. Amahoro yawe aboneke mu ngo zacu. Data mukunzi, turasenze ngo ubane natwe, utugire neza muri byose, no mu kibano no mu bana bacu. Mwami, tube
icyitegererezo cyiza, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Umwami Yesu naduhana umugisha, amen.